haleluya. Nuko twagendanye turi kumwe dufitaniye imbyaro 11 kandi turashima Imana. Reka hagarare nabo 11 sawa duheruka kuronka n'uwa 12 wa 12 yavutse akuze n'umukazana wanje none yaje mu bana ubu twarose rero wa 12 urumva ko umuhungu wanje aheruka kuzana umukazana urumva ko bamaze kuba abana 12 kandi najari hazoba n'abandi tuzoguma tunguka. Yesu abaho umugisha mwinshi. Turi kumwe n'abakristo ndabona ari umudiyakoni umwe turi kumwe hano Janvier reka hagarare abaramutse mu izina rya Yesu. Turi kumwe kandi n'abaririmbyi abakozi b'Imana beza bapezagiye korale haleluya. Tukihagarare Shime Yesu abaho umugisha. Ndabona mwaberewe murashajije rwose. Yesu asubire abasiga amavuta yo muri Daniel Rwanda. Hariho n'abakristo mbona bari hano, hari umukobwa wa Yesu hano, sinzi ko hari n'abandi bari mu ishengero bo kwijabe baba basengeye hano, abahari bahagarare. Ndabona n'urya mukobwa wa Yesu hamwe na bene data. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Reka rero dufate umwanya muto tuje mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni wiki. Ni umunsi wiki. Wo gukira. Sawa. Kandi kikaba n'igikorane cy'iki. Indirimbo. Twaririmba Imana. Sawa Imana ishimwe. Ubundi korale yateguye izo ndirimbo ni iyi. Sinari ni korale imwe yateguye kuririmba. Mufite indirimbo zingana. Nyinshi. Indirimbo mwategekanije kugira ngo mushobore zatumye dukorana. Zitandatu. Zigeze ku rugero rumeze gute? Nana muzozerekana ryari? Sawa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ibyo byose kugira ngo tube hano no kubera iyo korali. Hari icyo yakoze kugira ngo dukorane. Icyo gituma na korali haleluya iri hano. Ariko kandi twaje hano kubw'Imana. Imana nishimye. Dusome ijambo ry'Imana dusoma hariya muri Yakobo igice cyaho cya 4 umurongo wa 13. Ariko ijambo tuza guhagarara ko riri ku murongo wa nyuma wa 17. Ariko hano hari umusomyi mwiza cyane nagusomera ahereye ku murongo wa 13. Mwari mureka dusomere arikari. Dusome mu izina rya Yesu. Yanze y'amajambere yavuze ngo ntawuzi ibizobejo. Hari ubizi hano? Ejo ko wambere. Kandi ari vuba. Nta muntu abizi. Yesu mwami w'abantu none baturagowe. Imana ishimwe ko atawuzi ibizobejo. Ariko Imana izogenda. Kubona itunyegetse ibizobejo. Haleluya. Haleluya. Umuntu akivuza, umuntu akigira igihambaye atazi ibizobejo. Umuntu umubiri ukamuhenda bikamucanga ari no mwibarabara akabyuzura kandi atazi ibizobejo. Yesu adufashe cyane. Umuntu akuzura indimi nyinshi ibiharuro byinshi mbere n'uburyo bufatika akaba bufise ari mwibarabara kumva neza naho yo guhonyora
Yesu adufashe cyane. Atatu bizobajyaho. Mana idufashe cyane. Umuntu agakoreshwa n'abadayimoni mu buryo bukomeye. Bamubwira ngo ca bugufi ntabyumve kandi atazi bizobe. Mana tugwize ku imbabazi. Mana yagize ibanga rikomeye. Bibiliya yambwiye ngo icubahiro c'Imana no kugira ibanga. Niko nasomye ijambo ry'Imana. Icubahiro c'Imana no kugira ibanga. Itatunyege zirizobejo. Nta cyubahiro cyari kuha. Banda usome ku murongo wa 15 twumva. Ubu rero yemwe abavuga ngo uyu munsi cyangwa ejo tuzoja mu gisagara cy'inaka Yego. tuzomara y'umwaka tudandaze turonke inyungu Cyane. ariko mutazi bizobejo Ejo. ubugingo bwanyu ni nk'iki Niki. buri mwuka uboneka umwanya muto Umwuka. ugahava uyongayonga Yesu adufashe. ariko mwari mukwiye kuvuga mutungani wa dushaka dusimbire reka dushake dusimbire ku murongo wa nyuma 17 ku murongo wa 17 wa nyuma. ni ukuzi gukora neza ntabikore Yego. imubera icyaha. Amen. Mwafasha tubakomera amashyi mwami Yesu. Haleluya. Iyi ndwi ni ndwi yo gukira. Ndagomba ubanze ukire ubujiji cyangwa ubujuju butuma bukwereka ejo kandi utahazi. Yesu adufashe. Ni ndwi yo gukira. Imana idushoboze gukira. Haleluya. Imana idufashe cyane. Twumvise nasomye amajambo numva umubaro, numva ubwoba, numva kujugumira, numva gutinya, numva kubona ntazira izobejo. Byongera gukorera Imana cyane. Woyikorera ryari? Woyikorera ryari? Nimba utazira izobejo, uyu munsi ukwiye gukorera Imana kugira ngo ejo nihashika ibihe bibi bisange wakoreye Imana, ugukorera Imana kwawe kukuvugira. Haleluya. Imana idufashe cyane. Bibiliya yambariye ngo abantu bavuga ngo ejo na hirya y'ejo no mu mwaka uza nzoja mu gisagara ndandaze nunguke nubake amazu muri miduga ugasanga bafise amaproje ariko batazi bizobejo. Batazi bizobejo. Imana idufashe. Batazi bizobejo. Ariko ku murongo uheza havuze ngo nuko mbega wowe hano urazi gukora icyiza kandi nutagikora uyu munsi, wowe utari kurakora uyu munsi umenye ngo ni icyaha kandi ngo n'icyaba ari icyaha ejo bizokuzanira ingaruka. Ejo nagize ubwoba ubuzima ngo bw'umuntu ngo bumeze nk'umuyaga. Nibyo ni nk'inkwano. Namwe nibaza, nabonye abakobwa basimba neza ndafashwa, ndabona abahungu bakoresha inkomezi ndafashwa, nguma nibaza ati none bijya byose niko bimeze, naho mbona bariko barakoresha inkomezi zabo ni mpemu. Niki ndakubwiza ukuri ngo izi mpemu zitakiri muri wewe bijya ntiwo bikora. Yesu adufashe. Bibiliya yavuze ngo ubuzima bw'umuntu ni mpemu, bisigura ko atashoboye adashobojwe, bisigura ko ari ubusa imbere mu bifatika mu bigaragara. Nicyo gituma Bibiliya yamwise nk'impemu igikurizo. Burya murazi kamyo ingene ikorera amatoni menshi, mugabo iyikoreye ku mpemu. Niko natwe dukora ibitangaza bikomeye, tukubaka ibintu, tugahagarika
utokwikorera. Ikamyo ihagurutse kugenda ntabwo yihagarika ngo bayifatire ihagarike. Ni moto ari moto niwo yihagarika. Kandi ni mpemu gusa, ni pepo gusa. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Amen. Nasanze abazungu bose ibyo bakora ni fotokopi y'ibintu bakora bijyanye n'umuntu. Uziko abantu bakora ibintu bafatira ku muntu. None amakamyo kwakora ibikomeye bayafatiye ku mpemu. Kubera iki batasizemo amabuye? Kubera iki batasizemo ibindi byuma bagashiramo bakavuga ati nta kindi cyo bishobora ni mpemu. Kuko babonye umuntu akora ibikomeye mugabo akoresheje iki? Impemu. Haleluya. Ravuga ngo ko biri kose tuzogira fotokopi y'umuntu. Tuzogira fotokopi y'umuntu akora ibikomeye kandi ashobojwe n'impemu. Arakora, arubaka, arahagarika ibintu, aragurura indege, arakorera ibintu by'uburyo butandukanye akoreshejwe n'impemu. Baravuga ngo natwe tugire fotokopi y'ibintu bikomeye ariko bikorere ku mpemu. Imodoka iravumbuka ikagenda ibirometero byinshi ariko iyo impemu zivuyemo. Haleluya. Iyo impemu zigize imodoka irabandana ibikorera amatoni n'amatoni. Niyo n'umuntu avuye mu mpemu yaba mu mpemu zifatika zituma duhema, iyo zihagaze ubuzima buhagaze, yaba mpemu mu buryo bw'impemu mu buryo bw'agakiza, iyo bihagaze ubuzima bwose buba buhagaze. Bene data umunsi mwebwe muriko murivuza ibiyambwiye ngo naho umuntu yivuza n'ubusa gusa nabisomye mu ijambo ry'Imana. Reka uyu munsi tugifise impemu dukora ibifatika. Amen. Yaba wajumba batera haleluya. Imana ni tugifise impemu y'Imana. Uyu munsi tugifise impemu yaduhamagaye muze tuyikorere. Biblia yambwiye ngo Imana ni impemu, natwe dukwiye kuyisengera muri impemu. Nicyo gituma dukora ibikomeye tukiri mu impemu kuko Imana ari impemu. Yaba babitahura batera haleluya. Iyo umuntu ari muri impemu akoresha ibikomeye kandi akorera ibikomeye. Iyo umuntu ari muri impemu abona ibyo abandi batabona. Iyo umuntu ari muri impemu aho abandi bacitse intege we babona ubutabazi kubera impemu imwereka kure. Haleluya. Imana nishimwe. Iyo umuntu ari muri impemu amera nk'umusazi. Iyo umuntu ari muri impemu ncanibuka nkitambura eglise nakora ibintu nk'umusazi mugabo nari muri impemu. Kandi muri impemu nabona abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi muri impemu ariko nabarabisha amaso y'umubiri sindabona. Mugabo muri impemu nkabona ko mu misiza hazoba hari korale haleluya, korale mbe Sinayi n'izindi nirishe muri impemu nkabibona. Biruka umunsi umwe abantu babiri bigeze abapastori babiri bigeze kuntumira barambara tuyu munsi uzoze kuvuga ubutumwa iwacu. Ndavuga ati nanjye ndafise ishengero, bari bazi ko atashengero mfise. Arambwira ngo watanguye uri hehe? Ndavuga ati rirahari kandi rirerire cyane, ati n'abantu benshi ibihumbi byinshi. Arantwenga. Aho ntabwo uzoze kwigisha ngo ibyo ni bya bintu by'abantu byo kwizera ngo by'ubusazi. Ati ni ibyo nye, ati kuwa Mungu nzigisha ishengero Imana yampaye kandi by'ukuri mu buryo bufatika yari jewe n'ubu. Mufatika yari jewe n'ubu. Mugabo mu buryo bw'impemu kubera impemu yanje yaneka kure nabona abantu benshi basumba mwewe. Hari kuwa gatandatu ndarampamagara ngo nateguye igikorane ngo nanateguye umukozi w'Imana azoza kwigisha ngo none ntiyabonetse muzoze kwigisha iwacu. Ndavuga ati nanjye nateguye igikorane. Ati kizotangura ryari? Ngo kizoba premium kwa Mungu gatoya, kizotangura mu gatoya. Kizobera hehe? Ataho kizobera ubunyene sindabasha kuhategura ngo ndakora. Tugeze kuwa gatandatu nturamenya aho kizoba toya ariko kizoba. Amen.
hagera igihe arandeka arambwira ngo wowe wavangiwe mu wundi mwanya ngo wowe usigaye ubeshya ngo kandi twakuziga ko uri umuntu avuga ukuri ati sinavangiwe kandi n'ubu ndacyavuga ukuri igikorane ejo nzoba ndagifise. Uwo munsi ndibuka saa 2 nari nageze ahantu gusengera kandi ahantu nasengera nyoha kubwira sare nari iteye ubwoba. Sare itaboneka amabati aboneka iyo sare ya sare ndayibabwiye sinibaza ko muhava muyimenya. Ugiye ugashaka kuntahangwa kugira ngo carahanga ukacuduga ruguru uduga nikiraro ukasa tukagatoyi hariya ndasanga abantu bariko baranikira urumogi nanjye nambaye neza n'agasakoshi bambonye bakanguka cyantangura kuvuga amaterme amajambo nanjye nahora mu rumogi kera ntangura kuvuga amajambo nahora nkoresha igihe twana urumogi baca barambona kandi nambaye ukumva ngo ko wambaye upati nanjye ndi umwe muri mwebwe nabihoramo gusa uyu munsi narabihebye ndababwira ibyo nakora n'ibyo nakora ngo n'ubu utari ngo wakwetu kabisa ndavuga ati naho ndi wanyu ariko hana handi ndibengani. Haleluya. Ndabwira ubutumwa ndenza hongera higa gato hariho saa iyo sare wari umwobo munini cyane ngize gutya mbona ikintu cy'igihoboka haciye mu mwobo hejuru mbona umenga ni sare ndaraba gutya mbona ahantu heza umenga harakubuye ndavuga amateraniro abera hano ninjira aho hantu ndahagarara mbona birashoboka ndavuga ati aha rero niho ngiye ndatera haleluya ndakora shitsa aho ndafukama ndasenga mpejeje gusenga numva ijwi riravuga ngo egeranya abakristo ndibaza abo bakristo bari hehe numva ijwi rirambaza ngo egeranya abakristo ndibaza abo bakristo baribona aho ndabakura mbandanya ndasenga numva ijwi rirambwiye ngo rema abakristo. Shaka kuvuga kuba muri mpemu. Haleluya. Chakagenda hepfo gatoyi negeranya zigashashe zarambo za kera z'amabuye zigashashe ni ndaterwa amabitamu ndayora ndakurondera amabuye ndapanga ndashira ntangura kukwandagaza hajya hose uko nyene mwicaye nkuko mwicaye amabuye ndafata hano ndashira yandi mabuye abakozi b'Imana shira hari abadiakoni n'abavuga butumwa shira hari byose ndabipanga mpejeje njahana n'urasenga ntabwo gutanga imyanya y'abarinzi tware naka haguruka uririmba ntabwo kuziha amazina ariko kuba muri mpemu we. Haleluya. Iyo usomye mu byahishwe Yohana hari amajambo birimo Yohana ngo igihe kimwe yari muri mpemu. Haleluya. Ngo yere kwa ijuru yere kubwiza bw'Imana Imana igushoboze kuba muri mpemu tuba muri mpemu mw'iki gihe abantu baravuye mu mpemu basigaye bari mu mubiri kandi batazi ibizoba ejo kubera utazi ibizoba ejo guma mu mpemu. Yaba watuka watera haleluya. Barengeje kuririmba ntanga yindi korale nakaririmba nawe ushaka indirimbo zibiri nticara hajya ntaguma gusa mubita umuziki numviriza ingene bariko baririmba uwo mwanya nkacanja muri mpemu nkacaba mumenga baririmbira bariko baririmba. Haleluya. Mumenga bariko baririmba nkababona baririmba nkababona batera haleluya nkumva ndafashwe mwinjiye muri mpemu nkacamo n'ibizoba bihabejo yewe haleluya ndafashwa hageze aho mpamagara ba protocole ati dukorera Imana nkora mu mufuko nkorera Imana abandi bakorera Imana sengera amashikanwa yo
ndabona abantu bafukamye ndi muri mpemu mubiruje gutya nkabona abantu bafukamye nkabona amabuye yahindutse abantu we nkabona bafukamye nkabona bahagarara haleluya ndi muri mpemu mwene data niba ugomba ko umusozi uva imbere yawe ja muri mpemu haleluya ugomba ko umusozi wawe umusozi uri imbere yawe usenyuka va mu mubiri uje mu mpemu Imana ishimwe ijambo umubiri uje mu mpemu Imana igufashe cyane uje muri mpemu ndarema ibitangaza uyu munsi nimba muri hano mu Cyarama mwabanje kuremerwa mu mpemu hanyuma inyuma yaho muravuka uyu munsi mwambara umubiri ariko mwabanje kuremerwa muri mpemu haleluya Imana ishimwe sinza gufata umwanya munini wo gutera ahubwo tuza gufata umwanya wo gukora Imana ishimwe sinza gufata umwanya wo gutera ariko dufata umwanya wo gukora nagomba ko mu mwanya dufata umwanya wo gusenga Bibiliya yambariye ngo nusamare Bibiliya yambariye ngo umuntu yagomba gukora icyiza kandi abizi kubikora ntagikore kandi atazi bizoroshye ngo kiba kimubereye cyane kubera utazi umunsi wawe utazi ejo bizora kora bicitwa uyu munsi ihana bicitwa uyu munsi senga bicitwa uyu munsi izwa bicitwa uyu munsi gororoka bicitwa uyu munsi hinga ubuzima bicitwa uyu munsi reba ibitariho bibeho bicitwa uyu munsi uyu munsi nyina panejo kandi uyu munsi niwarema ibyo uremye uyu munsi bizozana ishusho ejo bizozana ibyamwe ejo haleluya hariyo abantu benshi twatanze amasezerano ejo ugahumva ngo byahindutse siho bari bapfuye muramaze kubumva aho umuntu aryama mu gatondo ntabyuke iherezo ryiwe rica hejuru ni ikibazo gikomeye mwa bakozi b'Imana turiko turavuga ubutumwa turiko tuvuga ubutumwa mu minsi ya nyuma turi mu minsi ya nyuma mu minsi kugaruka k'Umwami Yesu nimuhinde ntimuguruke n'ibiguruka nimuhindurwe n'amajambo muza murasoma ku ma YouTube no ku bindi bintu bitandukanye ngo muhindurwe n'abandi bantu mutazi iyo bava n'iyo baja muze tube muri mpemu tuvuge ubutumwa bw'impemu kandi tuvuge ubutumwa bw'ubwami Yesu adufashe cyane abantu bazodukunda ab'impemu bazodukunda abanyamubiri ntibazodukunda ariko misiyo dufise niyo gushindura abanyamubiri kugira ngo babe mpemu kandi niwifatanya nabo uzoba ubaye umwe n'umwe abanyamuhemu barakeneye abanyamubiri barakeneye abantu b'impemu mugabo ntibabaronka kubera iki n'abitwa ngo barabe impemu baca banezereza abanyamubiri bakabasangayo kandi twari kuri misiyo yo kubakwega ngo baze mu mpemu niba ukiri mu mpemu hagarara mu mpemu bandaniza muri mpemu vuga ubutumwa bw'impemu vuga ubutumwa bw'ubwami abanyampemu bari bararushe bazoguhindukira haleluya izorejo abantu batazi bizorejo babwire mumenye mwabakobwa mwe ntimuhendwe n'ibiguruka mwabahungu mwe n'abapapa mw'amashengero nimba utazi bizorejo gerageza wifatanye n'Imana kugira ngo iguhishurire ibizorejo ejo turakeneye ubutumwa bw'ubwami turakeneye abantu b'Imana abantu baba bukuri haleluya turahangama isisi wacu basogokuru baragiye kandi bari bafise ivyemu y'ibyo dufise bari bafise ubutunzi buturusha kuko tweho turya amazi bo barya inyama twebwe turya indagara abandi ubugari tukabukoza urutore bobo b'umuryango w'abaga imihene yose inka bakayibaga ari batatu bakayiheza bakazitara imiranzi barafise ico bariye ariko ntibakiri hano nimba baribagiwe nawe uzokwibagirwa najewe nzokwibagirwa nimba baravuye kuri iyi si nawe uzoyivako twese tuzoyivako uzoyivana kwiki uzoyivana kwiki imisi yawe uriko urakora iki imisi yawe uriko urakora imbere y'Imana
kwifatanya n'abananiwe, kuri kwifatanya n'abarushe, kuri kwifatanya n'abasubiye inyuma, kuri kwifatanya n'ikivange, kuri kwifatanya n'abandi bantu utazi bo bapfuye, ukabona amatitu, ukabona amazina, ukabona uko basabo nabo n'abakozi nabo n'iki, utazi uwo bakorera. Acana n'abo bantu. Mbega iyerekwa ni rimwe inyuma y'abantu utazi, kurikira umwami Yesu. Amina. Haleluya. Amen. Mana ngufashe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Hari ejo izo kwatako. Uziko ni isato ko twavuga hari abantu bato nava mu mubiri. Ubu yisahane cyane. Ni seconde umuntu arapfuye. N'uwo ndagiye. Iyo ugiye kugera ejo abantu bazoba bapfuye. Amasinzi kandi bamwe bapfa batamenya umukiza. Nawe yicaye aho kwiruka, nawe ngo wiruke n'umwanya, wiruke n'iki gihe, wiruke n'uyu mwanya. Abo bose bariko barapfa bari bazima, korera Imana bicitira umunsi ubona abantu unyaga ubazana mu bwami bw'Imana. Urupfu niruhagarika muriko ruratera rutongora. Nawe Imana yaguhaye ibakwe, wibaza ngo Imana yaguhaye ibakwe ryo kubyibuha, ibakwe ryo kurongora, ibakwe ryo kurongorwa, ibakwe ryo kudandaza. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo hari bakavuga ngo nzoja mu gisagara cy'inaka ndandaze ndonkama kuko batazi ibisoresho. Yesu we, nubikore mugabo uri kurakorera Imana. Amina. Nudandaze mugabo uri kuravuga Imana. Amen. Haleluya. Amen. Vuga icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Aho wabereye haza n'impinduka. Ubwawe nuhinduke hanyuma uhindura abandi ababanzi nk'uko kaba wahindutse. Uziko ndiko ndagirisha vugeranga. Menga nofata inkoni na umuntu atabyumva no kumukubita nkamukubita. Kandi ntabwo no bacumuye. Ndagukubise nkagukosora ndagushira ku Mana. Naho woshagurira wewe, woshagurira mugabe cyo uvuga ati merci beaucoup umukozi wawe. Ijuru yovuga ati sawa mutumishi. Hari abantu banga kumva neza. Na Yesu yabikoze igihe kimwe. Abantu arabakosora. Ubu rero abantu bishimikije ngo ntahe nuko cyabitwara. Ntacyo uzonitwarira hariya nanjye nzobona aho nzokwitwarira. Nagukosoye kubera Imana. Haleluya. Amen. Kwiyara nibarejo nibagenda babwita umuntu yagukubita kugira ati senda iyo kubita iki. Akada kuvumbuka. Akaguhurusha agafukama. Ucufuka. Hamagara Imana agakubita urushi. Ugati hamagara Imana uzonyihamagara. Amina. Ubwo musasa twamuga muri kuhamagara Imana. Amen. Uyu munsi kwijabe haguna dushiri intahe yagerageje guhendahenda umuntu amunzana mu rusengero akahashika akacasohoka. Mwene wawe yahashika akacasohoka. Asubira sohoka. Umunsi unacara mu kwepa caragenda mu kabari baramubindura byagutosha. Baramukosora. Yaje yamubaganye avuga ngo yongo sinari gabi ngo shango wampanuye kuva kera ngo nagiye mu kabari bangubisa amacupa. Yakijijwe akubiswa amacupa mu kabari. Aliye na shetani numvise maze kwakira abantu batatu bagiye ku bapfumu barababwira ati ibintu bakoze wewe nta mupfumu yobishobora. Ibyo aribyo byose rondera umukozi w'Imana. Amina. Uziko numva mfise umubabaro kubona abapfumu badutanze kuvuga ubutumwa. Akaba aribo bariko barazana abantu kuri Yesu. Abapfumu aho ati wowe ibyo bakoze ntabwo umuntu azokurya amahera n'amahera yawe yatwara. Ibyo ukora wewe atari umukozi w'Imana yo gufasha nawe. Hari bamwe baza kwakira hari hajya kwijana babwiwe ubutumwa barumvise ubutumwa ku radio ntibumva barumva ubutumwa ahantu mu ishengero ntibumva ariko babwirwa n'abapfumu. Urabona kuba muharura ataje uri kurakora abapfumu ariko barazana ubutumwa bariko barazana abantu kuri Yesu. Uziko hari